Nshuti bagenzi muriko murakurikirana ndabahaye mwaramutse abandi mwiriwe bivanye n'aho muherereye muri kumwe na Jerome Kazibukeye nk'uko bisanzwe kuri runo rubuga. Uno munsi twagira turabe ibintu bishobora kuduteza imbere mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ine na gatanu. Ni ukuvuga ngo n'umwaka uraheze hari ibintu ushobora kuba warihaye kugira ngo biguteze imbere ariko utashoboye gushika gufata urutonde wandike ibyo ushoboye kuba warashize hamwe ibyo washoboye gushikako n'ibyakunaniye ubitandukanye. Gira urutonde rero rw'ibyo wifuza yuko bishobora kugufasha mu mwaka uza. Gira urutonde rw'ibyo ushobora kuzoshikako ariko ugire icyo bita smart goals canke objective ziri smart. Kuvuga ziba ushobora kuba uharuka uvuga uti ibintu nzobishikamo kandi bihaye ikintu kizwi kandi ni ibintu umuntu ashobora kubona akavuga ati wabishitseko canke wabishitseko hama bikaba ari ibintu vyiza nyene ushobora kuvuga uti ibi bintu nivyo bishobora gushirwa mu ngiro. Hariho nk'ubuye uvuze uti umwaka uza je nzogura indege ata amafaranga ufise canke uzoba wungutse mu rudandazwa rwawe urumva ko ushobora kuba wihenze. Rero turiko tuvuga ngo mugire ikintu gishoboka n'abantu bashobora kuvuga bati twashoboye kubona yuko ibi bintu yavuze bishoboka nawe wumva ko bishoboka. Ico gihe rero wihaye iyo ntumbero umenye yuko hari ibintu bigenda bihindagurika kw'isoko. Turashobora kuba twihaye twihe nk'akarorero k'umuntu yashize ibihumbi 100 kuri konte mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na mirongo ibiri, aho umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye yashobora kuja ku butegetsi. Kiriya gihe idolari rishobora kuba ryari ku bihumbi 3. Ushizeko ibihumbi 100 kiriya gihe ni ukuvuga ngo waba ushizeko ibihumbi 300 y'amarundi vyarangana. Washizeko rero ni ukuvuga ngo washizeko ibihumbi 300 y'amarundi kuri konte kiriya gihe, uno munsi biriya bihumbi 300 ntabwo bikiri ibihumbi 300. Kugira ngo idolari kugira ngo ubirabe uno munsi idolari rigeze ku bihumbi 8. Mw'ico gihe rero ya mafaranga washizeko aho kuduga agaciro yaramaze gukora agaciro. Kubera iki? Wayashize kuri konte ntiyunguka. Uno munsi w'umwaka rero wiyumvira ahantu uzoshira amafaranga yunguka, amafaranga avyara ayandi. Murantunga? Wiyumvira amafaranga avyara ayandi. Burya ubwenge budatera imbere ku munsi ku munsi buba buriko burasubira inyuma ku munsi ku munsi. Sinzi ko ico kintu mwari mukizi. Burya nico kimwe n'ubutunzi. Iyo ufise ubutunzi butariko buratera imbere ku munsi ku munsi buba buriko burasubira inyuma ku munsi ku munsi. Teza imbere ubumenyi, teza imbere ibikorwa vyawe kugira ngo bivyare inyungu. Hariho umuntu ashobora kuvuga ati jewe afise umuriyaride kuri konte akumva yogenda akaguma aca amafaranga ukundi akaza arazana kuri konte ugasanga yakwije nk'imiliyaride 3 kuri konte. Hariho abantu b'iwabo kwa se wabo canke inshuti canke mu komini iwabo canke ahantu ari batagira akazi. Babandi niyaduga n'imodoka bashobora kumutega ugasanga bayitutse imisumari bamutoboreye amapine kuko ntiyumvira kominote yiwe avamwo. Nibamara gutera imbere rero wiyumvire no guteza imbere bariya bantu bakenye kuko bashobora kukugirira nabi mu gihe badateye imbere. Uyu mwaka uza rero w'ibihumbi 2025 ugire ikintu wiyumviriye ushobora gukora. Birashoboka iyi video ukayibona umwaka wararenze, niwe umwaka ukurikira aho ipfunikiye yorima. Aho ipfunikiye yorima kuko nta nkuru n'imwe nshasha ushobora kuvuga ngo nshasha utari bwayibone. Uyibonye niho ibibaye nshasha nawe ubona haciye iminsi. Iyi video ndiko ndabakorera nibaza ko tuza kumara umwanya mutoya ariko ufise akamaro uzokwiyumvira uti arakabona yaratuganirije kuri vya bindi. Kugira ngo rero ubikore neza nakubwiye ubanze ufate urupapuro wandike ibyagenze neza umwaka uheze, wandike n'ivyo bitagenze neza, ivyagenze nabi navyo nuvyandike.
urabe aho wagira ingorane kugira ngo ushobore kuhakosora. Uno munsi uje gukosora, uze gukora neza, ku buryo umwaka uza uzosanga uri umuntu ahagaze neza, ufise intumbero y'ubuzima, ico ushaka kuzoshikako, ufise iyo smart goal nariko ndababwira. Hariho abantu mu mwaka uza bobo baba bafise ibintu biyumvira bashobora kuba bazokorerako. Nivyo, ariko bitanditse na namwe vyanditse. Nshuti bagenzi, nagira ngo umaze kubona kano kavideo tugahanahana, ikintu kirimo ni giki? Harimo aka kantu kavuga ngo ubwenge budateye imbere ku munsi ku munsi busubira inyuma ku munsi ku munsi. Harimo n'ako kavuga ngo ubutunzi budateye imbere ku munsi ku munsi busubira inyuma ku munsi ku munsi. Nivyo warahejeje amashuri uraronka akazi ariko ntibikwiye, niwige n'ibindi ushireko, gira specialite muri ivyo bintu. Reka kuguma urindiriye ngo akazi bazoguha mission yo kuja mu maformation, ufise imashini ngaho, ufise na internet, gira amarecherche nawe wiyigishe ako kazi ugakore neza mu buryo n'ahatari mu Burundi ushobora kuhakora, ubonye n'ingene abandi bashobora gukora ahandi. Ni ukuvuga ngo wewe nyene wiyumviriye urashobora kubona ahantu utakoze neza ukahahindura. Urashobora kubona ivyiyumviro bishasha ushobora gushira mu buzima bwawe bigahindura ico bihinduye. Erega mu bintu vyagenze nabi ushobora no kuba wari ufise abagenzi babi canke abahanuzi babi ku mwaka uheze. Uwo muhanuzi ataguhanuye neza, raba ingene uhindura abagenzi. Hari igihe waronse abagenzi bakujana mu nzoga, mu biyaramutwe bitandukanye, hari n'abandi bakujanye mu ma investissement atandukanye, naho uba umutegetsi canke uwundi muntu, ugasanga abahanuzi wari ufise ntibagukoreye neza. Umwaka w'2025 raba ingene ubahindura. Bahindure, uhindure ivyiyumviro ku buryo ugira ikintu wimariye. Birababaje iyo umuntu apfuye bagaca bavuga ngo ntagipfuye, kuba yari yapfiriye hejuru. Raba muri sosiyete yawe, aho mu kibano cawe abantu ugirira akamaro. Raba umwana umwe muri abo bakenye wishurira ishuri. Raba umuntu atagira ico arya ushobora kugaburira muri iyi mwaka uza. Ugire akamaro ku buryo umwaka uza w'2025 uzohera wowe uvuga uti ndafise ikintu nakoze umwaka uheze. Utazoja kuja kunywa ku munsi mukuru wo kurangiza umwaka tuba duhimbaza uwundi mwaka dushaka kwinjiramo tuwigina. Ureke kubijamwo nk'umugenzo, ubanze wiyumvire ivyo washitseko, ugende ugire celebration canke ugire umunsi mukuru wo kuhimbaza ivyo woba washitseko. Kuko nimba atavyo washitseko, ukaja kunywa kubera unywa, ukaja kurya kubera urya ivyo bintu wakoze utabona, udashobora kwirimbura ngo urabe ivyo wari warakoze umwaka uheze, n'ubundi nta na kimwe uriko urakora, nta na kimwe bizogushikanako. Umwaka uzohera umere nk'inkoko bagaburira n'ubundi wokugaburira, umwaka uhere ata kintu na kimwe gihindutse. Gwana n'ingene hagira ikintu gihinduka mu bugingo bwawe, raba ingene ugwana n'ingene abagenzi babi ubabikurako ukagira abagenzi bazima bashobora kugira ico bagushitseko. Muvyumve neza, umugenzi mubi si uwo adafise amafaranga, oya. Umugenzi mubi ni umuntu akujana mu vyiyumviro bitari bugufashe. Erega ni wewe ufise ubwenge Imana yahaye ushobora kugira ico uhinduye mu bugingo bwawe. Jewe ndiko ndagufasha tuganira, ariko umwaka ushobora guhera ukavuga uti ca kintu Jerome yambwira nico. Raba mu kintu cakubujije gutera imbere yuko hatarimwo abagenzi babi. Raba mu kintu cagusubije inyuma umwaka uheze ko hatarimwo ingeso zitari nziza zari kuri wewe, aba arizo uca uhindura. Umaze guhindura uzobona ikintu gihindutse mu bugingo bwawe ku buryo uzovuga uti basi
ubuye ntameze neza, ubu ndashobora kuba ntekanye, ubundi bwo ntushobora gutekana kuko hariho ikintu kizoba kibuze. Ndakumva washobora kuvuga ngo biragoye, washobora kuba uvuga uti tuhembwa make ku kazi, nico gituma ntashobora kugira imigambi, ayo mafaranga ni make. Ariko jewe ndazi ahantu mu gihugu c'Uburundi, ahantu bigeze kubazanira interinete, bababwira bati uko amezi atatu aheze muzoza mutanga 5,000 kugira ngo twame tugura interinete mushobore kubafasha. Mw'ico gihe baranse kuyatanga 5,000, ahubwo bumva ko ari menshi barabiheba, ariko nta terambere rirashikayo. Kubera iki? Kubera abantu baho ntabwo biyumvamwo iterambere. Iterambere ubayemwo niri? Sinzi ko nigeze kubaganirira, jewe nigeze kuba mpanze ahantu tubana n'abandi, harimo umuntu ntashatse kuvuga izina twabana, twarashobora gusoma kuko twiga muri kaminuza turi hanze ya interina, hanze y'ibigo vya kaminuza, twarasoma ageze ko harya nawe akarya. Ageze gusuma yararondera amahera mu bagenzi, aho kudusumira agaca agenda akanywa inzoga akaza yahaze, natwe tukashwiragira, niko twavuga. Waca ugenda akarondera abantu uramutsa mu miryango, waca urondera umuntu yoguha amafaranga ukaja kurya muri resitora, ariko twebwe imindwi twaba turamukiwe gusuma twarayisumye neza ata kibazo twari dufise. Hanyuma yatwigishije ikintu gikomeye cane, ko twaramubajije tuti none we tweki iyo hageze gusuma udasuma, ariko twebwe twagera gusuma ukabirya, nawe ugeze gusuma utadusumira, ni kubera iki? Yaciye atubwira ngo reka ngo ubuzima ngubayemwo ngo nuko nyene kuno munsi, muga ironse urabirya. Nabihavuye ndavyiyumvira mu nyuma ico vyashatse kuvuga. Birashatse kuvuga ngo uno munsi nimba umaze imyaka 5 ata kazi ufise, uri umusanzamutuwa, reka kuvuga umushomeri kuko umushomeri ashobora kuba yarigeze akazi, ukamara imyaka 5 uhejeje kaminuza utagira akazi, ubuzima ubayemwo nubwo nyene butagira akazi, nubwo nyene. Ariko waza twiyumvire ati none umwaka w'2025 ubwo nawe uzorengana n'ubundi nkiri kwa kundi, nimba umuntu atagira akazi, wiha intumbero yo kurondera akazi mu mwaka w'2025 uzoba wakaronse. Hariho abantu muba mwariganye mw'ishure, mwarize nimba ari gestion comptabilité canke psychologie canke igifaransa canke ibiki, ugaca uvuga uti nzoja kurondera kw'ishure. No, rondera ikindi kintu wiga. Nababwiye ngo ubu ubwenge budatera imbere busubira inyuma ku munsi ku munsi. Biriya wize mw'ishuri bagiye babishira, je nkora cane ku bintu vyo kuvuga ngurukana bumenyi, ndabona ibintu bigenda bihindagurika, bagenda bazana bishasha bazana bishasha bazana bishasha. Burya no kiriya gisata wizeko mu birya mwize vyarahindutse bikomeye. Inyuma y'imyaka 5 warahejeje amashuri, birashobora kuba vyarahindutse cane ku buryo ata na kimwe vyokumarira udashizemwo ubumenyi bushasha. Gira ubundi bumenyi wiga bushobora kugufasha kurondera akazi, ugaca usanga urakoze urabayeho udakoresheje ya diplome wakoresha, kubera ngo bariya bari bateguye amadiplome bashobora kuba bafise intumbero za politike canke ibindi, bakwigishije ivyo bashaka wowe udashaka. Kuko ndibuka ko mu mavideo ngenda baha hariho aho nababwiye ko hari abantu bakurira mu bintu badashaka, gushika no mu kazi badashaka, no gushika n'aho bakora badashaka n'ibindi n'ibindi. Uyu mwaka rero uza nuvuga uti jewe ivyo nari ndimo mu mwaka uheze ntaco vyamariye, reka ndabe mpindure uno munsi, ejo nshike ahanaka, wihe iyo ntumbero. Ivyo biraza kugufasha kugira ngo ugire ikintu ushitseko kizima, umwaka uzohere tuvuga tuti awaw, urabona ikintu yahinduye. Twitegurire umwaka uza, hama tuwubemwo neza tuvuga tuti ico twashitseko ni iki.
hari abantu benshi nahaye iriya video k'ubuntu niba haba babifata minwewe iri video murayibona ku rubuga rwanje ingene umuntu ashobora gukereya chaîne ya YouTube akayishyiraho ica amafaranga. Hariho abantu babifashe minwewe barindira umwaka uza mu kwa mbere itariki 15 bishitse chaîne yanjye ikaba imaze kuba monetize kuko hasigaye umwanya muto bikaba monetize ijya video ziyandika agatanga ushobora kuzironka ku mafaranga menshi. Ndashobora rero guha mu ntumbero jewe nkavuga nti ku mwaka uzohera mfise amavideo ijana harimo amavideo 20 ndaza ayo mavideo ijana nzoba naronsemwo amafaranga asubizaho ibi bikoresho bagakoresha naguze amafaranga atari make. Nshobora kwiha iyo ntumbero, nshobora kwiha n'intumbero yo kuvuga ngo ico gihe nzoba mfise abantu bamfasha gukora ibi bintu n'ibi kugira ngo ntere imbere n'ingoga. Ivyo birashoboka. Numara kwiha intumbero rero nzima urabe ivyo witezamwo imbere haba mu bwenge haba mu mafaranga ugire ikintu gishasha uzana mu muryango. Hari igihe rero abantu twishira mu kutamenya umuntu agaca aguma yibaza ngo bishoboka ngo bisaba uburyo bwinshi ngo biragoye ngo iyo ico bita memoire limitante uyu mwaka w'ibihumbi 2025 ubivanemo ivyo vyiyumviro bigufungira ahantu hamwe bikubwira ngo jewe ngo nahejeje amashuri ngo nta muntu nk'uwacu mfise ngo yosabira akazi ngo jewe urumva uraronka amanota make mw'ishuri ngo jewe urumva ngo mva kure mva mu ntara batemera ngo jewe ko wagize Imana tukabonana ukanashobora gufungura ino video kuva mu ntango gushika mu mpera. Nizera ko itagusigurwa, nizera yuko ivyo bintu uza kuvyikuramo niba hari umuntu wibaza ko yari umwasi wawe uretse ko ata muntu aba ari umwasi w'uwundi ko umwasi w'umuntu ni Satani. Nimba hari umuntu mudafise ivyo mwumvikanye ko umwaka uza gerageza umwaka uza mwumvikane ibishoboka byose mubikore kugira ngo iterambere riboneke ku bantu bose kugira namwe mube abantu bateye imbere. Mwiyumvire no kuri abo babandi batagira ishingenarugero, babandi bashobora kuba badashoboye kuronka amafaranga bashurira abana babo, kuko ibizogufasha ni ugenda ufashisha abandi, nayo ivyo ugura inzoga mu kabari vyovyo nta kindi uzokura atari ibigwara bidakira canke indwara z'isukari n'ibindi, kubera ngo waravyisangije kandi wafise vyinshi ariko ntiwabisangikanya n'abandi uca usanga birakugoye. Uwo mwaka uza rero inshuti bagenzi ndashaka ko agira ico udusigira, tugende tuzi yuko ubwenge budateye imbere buzosubira inyuma ku munsi ku munsi, tugende tuzi yuko n'ubutunzi bwacu budateye imbere buzosubira inyuma. Ndashimye ukuntu mwabwiye munkurikirana mukaba mushimaze gushika ku bantu barenga 8,000. Ndabashimiye rero ko kandi iyo muje kuraba video mwumvise ishobora kuba ari ingirakamaro muyisangiza abandi. Reka ndabifuriza ibihe vyiza, naho utaha mwari kumwe na Jerome Kazabukeye. Murakoze cane.